ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV ariko kandi nizere yuko mumeze neza. Ni wa mwanya mwiza rero wo gukurikirana ikiganiro Weekly News, ikiganiro tubazanira ibiba vyanditswe kuri website yacu. Reka tuce dutangura n'inkuru ya Satubi ngo nibashigikirwe kuko bafise ico bamaze. Umuririmbyi Satubi ngo yumvise umubabaro udasanzwe, yumvise ko ubushikiranganji bw'ugwaruka n'inkino n'imico kama n'iyinjira ry'u Burundi mu muryango bwa Afrika y'ubuseruko ataburyo bategekanijwe bwo gufasha gushigikira umuririmbyi kandi nabo bafise ico bamaze mu gihugu. Aho rero ngo Satubi ico n'ikiganiro yashoye gukorera kuri Indundi TV ari kumwe na Alani yasiguye neza yuko abaririmbyi basanzwe bafise ico bafasha mu gihugu, ni nayo mpamvu basaba yuko ubwo bushikiranganji butegerezwa kubashigikira kugira nabo nyene babone yuko bashigikiwe. Ngo mu gihugu ngo iyo baserutse ngo abari Burundi ubuserukiwe, yamara yaranavuniye akagohe ubwo bushikiranganji yuko bobo abaririmbyi boshobora guhindura isura ngo kwa kundi umuntu ariko ararondera Uburundi acabona abasirikare ingwano, biba bifasha yuko bashobora no kubona abaririmbyi bakabona yuko hariho impano bitandukanye no kuguma babona yuko ari igihugu c'ingwano. Satubi muri ico kiganiro nyene yashoye kubaza kuvyerekeye yuko adoshobora guseruka mwihiganwa arimwe rya Afrika rizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarasiguye neza yuko akiriko aripanga, akiriko ararondera kuko ngo hariko hasabwa amadolari ibihumbi 12, yamara kubironka bizokunda yuko ashobora guseruka muri iryo higanwa. Ikiganiro cyose rero kiri ngaho kuri Indundi TV. Ego tubandanye tukiraho nyene kukuntu babandanya bariko barasaba yuko boshigikirwa Berry Music wewe ngo abagwiza tunga ngo abagwiza tunga nibashiremwo amahera harunguka, ngo niheherero hunguka, ngo mu muziki harunguka, umugwiza tunga ashizemwo amahera yiwe harunguka. Aho ni mu gihe yariko arakora ikiganiro na Akezanet yasiguye neza yuko kuba wewe adasohora indirimbo cyane, kuba mubona ngo ntari ku gihe adasohora indirimbo nyinshi, nuko indirimbo ziwe zimusaba uburyo oburenze ushobora gushika ni miliyoni 2,500 kugira indirimbo ishobore gusohoka. Ivyo rero kuba adashobora kubikora nuko ubwo buryo abona yuko ari bwinshi, ariko aratera kamo abagwiza tunga yuko aho hantu hunguka. Nico kimwe n'ibindi bidandazwa vyose wokora, ngo no mu muziki rero ugize ushizemo umutahe wawe ntaco wohomba. Rero kubwiwe ngo izo noti ziramukarira cyane kugira ashobore kubona ati aguma sohora ku gihe nubwo umubona yuko yasohoye bitigera byanka, yasohoye bibona yuko mumukunda, biboneka neza yuko mumukunda. Ni Berry Music aheruka kukaririmbo kiwe ma, hagati yaho aguma ariko arasohora indirimbo zitandukanye ari kumwe n'abandi. Akaririmbo kiwe rero ma niko aheruka gushira ahabona, nako kakaba kamaze kurabwa n'abarenga 131 ngaho ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Turabandanya rero n'amakuru yacu hagati ya Vichou Love hamwe na Olegue haraca uwambaye. Aho ni mu gihe bose arabaririmbyi babandanya bariko barahamagarira abakunzi babo yuko vuba bagiye kurekura ikintu gishasha. Rero sukurekura gusa ahubwo baranabwira abaririmbyi bagenzi babo nimba batarasohora ikintu ngo babe bararindira kuko ngo yamezi 2 ngo nayiwabo. Ku ruhande rwa Vichou Love yacishije kuri Instagram yiwe yemeza yuko yanditse amajambo agira ati ngo ufise indirimbo atarasohora video canke audio nayisohore ubu kuko guhera Novembre azoba ari jewe gusa, ndakuburiye hakiri kare ntuze uvuge ngo sinakubariye. Uwo ni Vichou Love abwira cyane abaririmbyi bagenzi biwe bahagarare neza kugira babe barasohora indirimbo zabo ngo uzosohora muri Novembre
no muri December ngo azoba ariko arakubita swata. Si Vichou Love rero yabivuze gusa na Olegue nawe nyene yabivuze yuko muri uku kwezi ategezwa kurekura ikintu ugishasha. Rero umuntu wese azi yuko afise indirimbo agira sohore nawe ararindira ivyo. Rero Olegue akaba yashoboye kubivuga mu gihe muzi yuko aheruka mu ibohero rya Mpimba, anatubwira neza yuko muri iryo bohero yashoboye kurugiriraho amahirwe yo kwandika indirimbo nyinshi zizoshobora kumushikana mu 2025. Ubu vuba rero ngo agiye gushira ahabona indirimbo yiwe ifise amasanamu. Mu kubandanya rero turindiriye ni Vichou hamwe na Olegue ngo muri uku kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 tugiye kubona ibyabo. Iyo nkuru tukaba tuyikesha Yanikuru asanzwe akorera ikinyamakuru nyene. Reka tubandanye n'ikiganiro cacu. Nakubwiye neza yuko abara makuru yanditswe kuri website iyindwi nyene turangije ni Mr Champagne ngo araremvye kuri TikTok, aho Mr Champagne kubwiwe aravuga neza yuko yari yabisabwe n'abatari bake kugira atange kwa kundi uzi yuko ari umuntu akunda gutanga impanuro. Ngari rero yabisabwe n'abantu batandukanye kugira atange impanuro kuba mama baba kongomani basanzwe ngo bakoresha urubuga rwa TikTok mu kuvuga ibitandukanye, mu kuvuga ibishira soni kugira nyene bobo baryohere urubuga rwabo. Kubwa Mr Champagne rero yari yahagaze arahaguruka abatera ivyatsi ababwira yuko ivyo bintu bakora atari vyiza, atari nico bimaze, yamara ngo n'abana batoyi ngo baba bariko bariga ibitari bike. Aho yasavye abamukurikirana bose gusinyara TikTok yuko ayo makonte yabo ba mama bashobora kuyugara kuko ngo akora ibintu bitari byo bitanaryoshe cyane kurabwa n'abana. Ivyo rero abo ba mama ntibihanganye. Umwe ubusanzwe akoresha iyo TikTok asanzwe azwi cyane nka Danono, wewe yaciye ahaguruka anamubwira Mr Champagne ngo narabe ivyiwe, ngo yamara ngo ivyo bobo bakora barazi gituma babikora, ngo nimba we yibaza yuko bavuga ibishira soni mu byo bavuga, ngo nawe ngo arabikoresha mu majambo mu ndirimbo akora. Ngo rero ngo narabe ivyiwe. Nubwo rero yabivuze gutyo, Mr Champagne niyacitse intege, yabandanije ariko arahamagara abantu cyane cyane yuko boraba ukuntu botuza ivyo bintu. Kubwa Mr Champagne rero tubibutse yuko ari umuririmbyi asanzwe anafise indirimbo yakorenga muri Tanzania, yakubitiye muri Tanzania kugira ashobore kuyiherahereza. Ni umuririmbyi musanzwe muzi. Hagati yaho Danono yaranamubwiye ati ngo narabe ivyo mu Burundi, ngo nareke kuraba ivyo muri Kongo, ngo kuko yarihakanye yuko atari umukongomani, ubu asigaye yiyita umurundi. Ngo nareke rero abakongomani bagire ico bikoreye ubwabo. Ego tubandanye n'amakuru yacu tuje kwa Alvin Simif. Alvin rero Lavashe murazi ko yaramaze igihe ari mu gihugu cy'u Rwanda, haciye imisi mikeyi yaciye atubwira neza yuko agiye kugaruka mu Burundi kuko uburyo yari yatwaye bwamuheranye. Byasaba yuko asubira kugaruka mu Burundi kugira arondera uburyo agende guherahereza ibikorwa akorera yagiye gukorera ngaho mu Rwanda. Ku munsi rero wa gatatu Alvin yarabonetse neza yuko yasubiye mu Rwanda, aho yari yahamagariye n'abantu bose bashoboka nimba bikunda bajane mu Rwanda. Mu kanya gato urabona yuko yaciye abarizwa mu Rwanda, bisigura neza yuko abo bantu baciye baboneka bajane. Ngo amahera rero yari yajanye kubera yamuheranye, na nico catumye asubira mu Rwanda kuko ubwa mbere urazi ko yari yagiye kugira akore ibikorwa byose, ntibyakunze rero yuko ashobora kubiheza. Ubu rero Alvin abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Biraboneka neza yuko indirimbo yakoranye n'umwigeme Bwiza, uwo munyarwandakazi akaba ari we yerekana yuko ari we bafitanye iyo kolabo, ariko hagati yabo biraboneka yuko hari abandi bakoranye atarashima gushira ku mugaragaro.
Ego amakuru yacu rero arabandanya reka dutandukire kwa Jampala rero ngo ivyo asanzwe akorera muri Hollande ubu agiye kuza arabikorera mu Burundi. Ni Jampala umuririmbyi wa reggae asanzwe avuka ngaho mu Buyenzi mugabo neza na neza aba muri Hollande ariho ari kumwe n'umuryango wiwe. Ubu rero yaratanguje igiteramo kuva mu mwaka wa 2020 kugira aze ngo araryohera abakunzi biwe narijyango y'umuntu ngo ari kure ngo abariko arakumburwa cyane. Ico giteramo yashoye kugikorera igitega hama igiteramo mu mwaka wa 2021 arasura kandi arakora igiteramo. Ico giteramo agikorera ngaho mu Kinama. Ubu naho ngo igiteramo ariko arategura ngo ni ngaho kuri Miki Bar. Arashaka yuko mushobora kumushigikira cyane cyane ngo ahagarira ku ncungu z'u Burundi aho avuga ndadaye nagwa gasore ngo kuvyiza bakoze ngo nta kuntu twobashimira tukaronka ukuntu tubashimira ahubwo ngo nukubashimira ducishije mu gahogo twahawe ducishije mu mpano twahawe. Abakunzi rero barege ngo arabatumirira ngaho kuri Miki igenekerezo rya 29 ukwezi n'ukwicumi umwaka n'unyene ngo kwinjira izoba ari ku buntu. Jampala ari kumwe na bendi yiwe ngo muzoryoherwa na iryo genekerezo. Tubandanye n'amakuru yacu ngaha rero ngo ni Fizzo ngo arakumbuye k'Imana ngo Burayi biraryoshe ariko mu gihe c'imbeho ngo haba hashisha. Ivyo biheruka gushikirizwa na Mugani Desire mu kiganiro One Long Shot, ikiganiro ca Isanam Media, aho yasigura neza yuko nubwo ari mu mahanga abandanya ariko arakumbura mu Burundi ngo akumbuye mama wiwe, akumbuye umwana wiwe. Yabishikirije neza avuga yuko akumbuye umwana wiwe, akumbuye mama wiwe, akumbuye umuryango wiwe, akumbuye na cyane cyane umugore wiwe Dite. Nizere yuko mwese mumuzi k'Imana ni nawe akumbuye cyane. Muri ico kiganiro rero yabandanije ariko aravuga neza yuko bidakunda yuko umugore wiwe ashobora kumusanga i Burayi kuko baba bafise ubuzi butandukanye budashobora kuborohereza kuguma hamwe, ariko kandi urumva yuko inkumbu wewe abandanya azifise na cyane cyane ku mugore wiwe cyane cyane ngo uburayi ni bwiza mugabo ngo igihugu c'u Burundi ngo ni ciza cyane kuko ni igihugu ibihe usanga ari bimwe mugabo ngo iburayi hagezeho ho ngo igihe c'imbeho usanga birenze cyane. Ntarashobora kuvuga neza igihe azogarukira mu Burundi mugabo ikizwi nuko vuba azoshobora kuba ari muri Maroc ari kumwe na Edite nyene ndetse n'abandi bantu batandukanye bazohurira ngaho muri Maroc mu misi iri imbere, aho azoba bagiye mu vyigwa bitandukanye bitegurwa n'umugambi Pasake ufashwa n'ubumwe bwa Buraya. Iyo nkuru ya Big Fizzo ikaba yanditswe na Yanikul. Reka tubandanye n'amakuru yacu tubandanyirize kwa Lolilo murazi ko ari umuririmbyi wa kera yakoze cyane na cyane cyane yagiye kumenyekana gose kuri album yiwe yitwa Wivu. Muri ico gihe byari bigoye cyane kuko nta mbuga ngurukana bumenyi zari zihari canke ngo uronke ukuntu ushobora kumenyekanisha ibikorwa byawe. Barabikora biragenda neza baramenyekana kandi byakusaba yuko umuntu gusa aryoherwa n'igikorwa cyawe ndetse akacabona yuko uri umuririmbyi nyene ashaka. Ikiryoshe cyane nuko gushika ubu abandanya ariko arakora kandi ibintu byiwe bigashimwa. Igenekerezo rero rya 2026 niho yafata indege yerekeza neza na neza muri Dubai aho giye gukora ibiteramo byiwe. Ibiteramo bibiri azokorera muri Dubai, ngo azokora igiteramo igenekerezo rya 29 yongere akore igiteramo igerekerezo
rya gatanu ni ngaho nyene muri Dubai. Kubwa Lolilo acishije ku rubuga rwiwe yaranditse neza yuko ashimira abakunzi bi batumye uno munsi ahamagagwa abantu bose ngo bashigikira akazi kiwe, arabashimira cyane kuko ngo ni nabo babosi biwe batuma uno munsi abandanya ariko arahamagagwa mu makungu, ngo vuba ngo aratuzanira ibyo akuye i Dubai. Reka jewe ndabashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibindi biganiro byose bibandanya bicanga kuri Indundi TV. Tubifurize amahoro, umugire aho muba mwubahwe.